Hello guys. Yangu neza. Murakomeye? Mumeze neza. Twe tumeze fresh. Turabashimiye Imana. Yeah, so turabashimiye cyane kandi kubona mubandanya mudukurikirana ubudahengeshanye niko babivuga. Ndo Burundi. Ku mazina nitwa Solite. Belize. Turabashimiye gose. So, twarakoze video turavuga yuko hari video yindi kurikira tuzokora aho twe twabajije ikibazo tuvuga duti umuntu niki. Wumvise umuntu wumviki. Rero nico kibazo twagira duhereko. Hari abantu banditse mu commentaire, mu commentaire menshi twabonye yari kuri YouTube, abantu bo kuri Facebook baravuze ibindi by'iwabo. Benshi bishuye kuri ico kibazo. Mugabo bose turabashimira. Abantu bo kuri YouTube vraiment abantu badukurikiranye ubwa mbere kuko kenshi dupostinga video yacu kuri YouTube hama tukayiposta kuri Facebook umunsi kurikira. Rero abantu mwese mwakomanse turabashimiye gose. Ntabwo dusoma ama commentaire yose ariko turaza gusoma ama commentaire amwe. Hama duhejeje niho rero jewe ncangiraga commentaire gato peut-être na madame hama tubandanye nibikurikira. Murakoze arashobora kudusomera twumve des commentaires z'abantu ibibazo inyishu bagiye baratanga ku kibazo twe twabajije. Murakoze. So hari witanze nawe 6807 yavuze ati umuntu ni mpemu iba mu mubiri. Very brief mugabo sawa. Merci nawe. Witwa Didier niyo nkuru yavuze wow very nice kunyigisha muri ko mudutegurira hama ngira ngo nishura kubganje Kirundi kiko kirangora baby. Okay. Like it's wow, very nice kunyigisho muri kudutegurira. Hama ngira ko nishura kubganje uko ndacumva umuntu n'ubwami buganje mu kibanza kanaka ni ishusho y'Imana gigaragaje mu byo yaremye ngo ritunganye ngo ritegeke nuko mbyumva. Merci. So turagushimiye cyane Didier wagiye muri Bible cyane gusa ni sawa. It's good kuguma niho byahereye. Witwa Faustina Kaz yavuze ngo haha mu ba fans banyu ndi mu bambere. Thank you so much Fafa. Fau nibaze ko ari Fau. Je numvise umuntu numva ikiremwa c'Imana. Yeah, that's right. Sure kubana. Okay. Witwa melanated never duplicated. We don't know the meaning. Turakuramukije cyane. Nachugira azo dusigura iryo zina ryo Our favorite couple is on. Thank you. Numvise umuntu ncambona ishusho y'Imana kuko umuntu aremye mu shusho y'Imana. Yeah. Nivyo. Pastor D worshiper. Tonto. Umuntu ni munini cyane biragoye no kumusobanura. Turaza kugerageza. That's right. Mugabo ya. Kugerageza. Dushaka ko muvuga mugabo. Gani bon. Giselle, ma fille. Wow, proud to have you SB. Merci. Turiteguye kumva no kwakira. So je numvise umuntu, numva ikintu kigizwe n'umubiri, impemu, n'umushaha. Yeah. Merci Giselle. Yeah. Felix sindihebura avuga ko umuntu ni caremwe mu vyaremwe vyinshi bitandukanye n'ibindi vyaremwe. Umuntu yitwa umuntu yagihumeka kandi yitwa umuntu iyo afise ubuntu muri we. Tugiye mu ijambo ry'Imana umuntu ni caremwe ubwa nyuma ariko kiza ubwa mbere mu maso y'umuremyi. Amina. Moyize ndayizeye muhezagirwe cyane duhezagirana. Hama ndabateye intege ku kuntu mwiyumviriye kuri iki kintu cingo n'imiryango irevre ingo kudahuza biva ku bintu bito cane gose. Hama umuntu niki? Umuntu yitwa umuntu kukubera izi mpembu zisohoka n'izinjira. Yego, merci Moise. Undi yitwa Chris. No kuri Facebook ndibaza. Okay. Yeah. Chris Kines what irankunda. Umuntu ni kiremwa c'impemu Imana yaremye kugira igaragaze ubwiza canke kubwa kubaho kw'Imana hano kw'isi. Amen. Merci Chris. Desire Ndikumana Facebook. Okay.
Bonjour solide. Je félicite mugize couple nziza murakoze cyane Désir. Umuntu ni mu gihe afise umutima, umushaha, ubwonko n'umutima. Igisemo kabiri. But it's okay bro. Thank you. Sinibaza ko igisemo kabiri yabigize exprès ko yarashira ko tuyimuruswa ko gutwe. Nivyo, oui, singi en détail. Merci beaucoup. Yo basha turabashimiye kuba mutayifashe minenegwe mu gico bivuga ko ça nous encourage cyane. Hama n'abandi bose bagize ico bavuga badushimiye bashimiye iciyumviro. Ni message ama commentaire menshi twabonye twari gushobora kuvuga guselectinga tugashira muri ayandi mugabo ntitwo bivamo cyo tugira video nini cyane. So umuntu wese yagize icyo komanta, umuntu wese yagize like, umuntu wese yagize yiabonesheje aragira follow kuri Facebook, nabo baragiye meme no kuri TikTok. Turabashimiye cyane mubandanye mudusupportinga niko twababwiye cyane niko twabamenyesheje. Dufise byinshi dushaka gushikiriza, dufise abantu benshi dushaka ko bazozanga kuri platform zacu bakagira ibyo bigishije kuko espère yuko bizogira n'umuco bibafasha. Kuko ivyo twiyemeje twavuze yuko dushaka yuko imiryango isubira ikanwana, abantu bakumvikana. Nico gituma twareye no kuri isije y'umuntu. Umuntu tugiye kuri rya commentaire ya Giselle, mwene data Giselle, yavuze yuko umuntu agizwe n'umubiri, agizwe n'umushaha, kandi agizwe n'impemu. Nivyo kuko biri biblique, twebwe turizera Imana, turasenga kandi twizera ko ari kubimeze. Rero ikibazo abantu tugira, igituma ibibazo byose biza, abantu bakagira ibibazo, abantu bakankana, amakouple bagasambura niki, nuko nta mwanya twiha ukwiye wo kwiga umuntu wa vrai wariwe. Abantu kenshi twibaza ku mubiri, dufata umubiri akaba ari dushaza dushira imbere, umuntu yabona isura yawe akabona kibi kiraje. Mugabo burya nimba ukora ibibi, nimba ukora ibyiza, ukora ibyiza, ubutuma ivyo bintu byose biba ni umuntu w'indani, umuntu wa intérieur. Rero ico dukwiye gukora imbere yuko wiyangaja n'umuntu, imbere yuko ujije umuntu, imbere kukuri ikintu cyacu cyose cyaba cyiza cyaba kibi, mugabo kibi coco ntaco two turankohaja ngo gikore. Dukora ibyiza gusa, twige gukora ibyiza gusa. Imbere uko rero ukora ikintu cyose cyacu cyose ku muntu, banza bwo umuntu ninde. Hari abantu bimaria akimaria n'umuslay queen. Hari umuntu yimaria akimaria n'imboregwa. Umuntu ana dozere atazigera n'umusi n'umwe ataha kare, atari nka saa 4 saa 8 z'ijoro, saa 9 z'ijoro, saa 10. Nishatse kuvuga rero aho rero aba yaje kare gose. Hari umuntu akundana n'umuntu bahuriye muri boîte, akifuza ati rero ubu niwashaka kugira umugore wahuriye nawe muri boîte. Baguciriye mu kifuza yuko uwo mukuye muri boîte kenshi batabwije ngira 5 hours saa 9 mukaca wibaza yuko ni wamushyira mu rugo canke nawe niyamara kurongora yuko muzoza murashika muri saa 3 canke saa 2 ngo mwubake, alors ko ubwo buzima nibwo yamenyereye, niyo lifestyle yawe. Rero biragoye guhinduka canke kugendana n'umuntu uvuga uti je nzomuhindura sha. Urinda kugira ngo uhindure umuntu, nta muntu n'umwe afise ububasha bwo guhindura umuntu. Cyo ndibona navuga nti imbere yuko twinjira muri ibi byose, ingorane couple zigira, ingorane abantu bagira, ingorane ababana bagira, bivahe biherahe. Cyo gituma dutegereza kubanza kwiga ikiremwa muntu, tukamenya ikiremwa muntu gifunctiona gute, kiremwa muntu kimeze gute. Nushake ngufate kujya Satani yagenda kugerageza Yesu ngo yohindura ngo amabuye ngo akayahindura ubutsima n'ibiki. Ntushake ngo ugende guhindura umuntu ngo umuconvertise, kuko siwe ububasha bwo guhindura ntabwo ari ubufise. Nico kibazo rero abantu benshi tugira, ikintu cyo gushaka uhindure umuntu utize n'ingene ameze, utize ukuntu fonctiona,
kiragoye. Je gituma bidusaba imbere yo kwiyangaja n'umuntu, imbere yo gukora ikintu iceco cyose yaba na business, imbere yo kwikorana n'umuntu udashaka no guhomba, banza ubwo umuntu ugiye gukorana nawe business uko ameze. Rero uwo muntu nuzomusanga muri physique, ni mu mpemu, impemu mugize. Esko umuntu aratinya Imana? Umuntu arafise Imana muri we? Uko umuntu adafise Imana nyene ashobora gukora n'importe quoi, ushobora kumwitega ikintu cyo cyose. Donc utegeza kumenya uyu muntu ngiye kwiyangaja nawe, uyu muntu ngiye kwifatanya nawe ameze gute, yiyumvira gute, mu mutwi we bipanze gute. Rero ikibazo abantu benshi tugira, igituma usanga abantu twankana dushwana, kubera ntidushaka kwiga, ntidushaka kwicara ngo umenye abantu bakora gute, abantu biyumvira gute, abantu bameze gute. Ico rero umuntu ni wewe turaba, niba ufitanye ikibazo na ntaka, ari umuntu usanga nkamwe bwe ugasanga ufise umuntu mwankanye imyaka, mwankanye nko mu myaka igera kuri 5 canke 10, ugasanga urankana n'umuntu ico gihe cyose, harabuze n'umwe yokwegera mugenzi we ati burya je nawe burya twapfuye iki. Hari abantu bangana n'abavyeyi babo, ibintu byishano bidakogwa. Ugasanga iyo wiyoroshe ukaja kuvugisha papa, mugabo baramurindiriye ngo reka papa muri bazontangura, bwari we muvyeyi, ngo no muvyeyi, ngo no wankuriye. Jewe twarashwana na papa kera, nkamurondera, nkamurondera, naragerageza uburyo nimba ntashobora kumwegera nkaca kuri papa mutoyi wanje, juste kugira habe hari amahoro hagati ya jewe na papa wanje. Ndafise umugenzi wa kera cyane wo mu buto bwanje, twarakunda gupfa ubuntu, tukankana tugasubirana, tukankana tugasubirana. Yari umuhungu by the way, tukankana ejo tugasubirana, tukankana tugasubirana. Rero arageze igihe namubwira nti you boy umviriza, jewe kugira ibintu ntibize bisubire, ubu bishitse tugashwana canke tugapfa ikintu, tuzoronderane icafu ryaheze tuvugane, hama ibintu bihere. Ibintu byo kwankana ngo urumva ngo twagize ukuntu ntiba bikenewe. So tugerageze rero imbere yo kwiyangaja mu ma relation, mu kintu cyo cyose, tubanze twige la personne tugiye kwiyangaja nawe. Nabivuze cyane, nabisubiyemo. Nimba vy'ukuri uvuga uti ndashaka kubaka relation n'umuntu, banza wiga umuntu. Nimba ushaka kugira aussi relation nziza, hari umuntu yambajije inbox arambaza ati none jewe kugira ngo nzomenye naka kwa nkunda nzobigenza gute? Kugira menye tuye umuhungu arankunda vy'ukuri no bimenya gute? Ivyo namubwiye nti genda wicare ubanze wige kwikunda wewe, kuko ntushobora kumenya gukunda undi muntu utikunda. Byarambaye ko kuri uyu ico gihe sinikunda, yarampeba nkakwa gusara, nkakwa gusaragurika. Urasubiye kandi yarampeba nkakwa gusaragurika. Murumva rero igihe utariga wewe umenye kwikunda, bizokugora nene ushobora gukunda undi muntu. none umuntu yikunda gute? Kandi maze kwikunda, abitangura gute? Kwikunda nikijya gihe wumva yuko wonyene ubwawe ukwiye, nakadahari. Muri ico gihe uwo muntu azoza nk'umuntu mukorana ibikorwa, mufitanye business. Ntabwo azoza nk'umuntu aje kukuzuza nka umenga wari gipande igicuka. No, azoza nk'umuntu muje gufatanya kubaka urugo, mushitse isezerano ry'Imana, muvyare murondoke, mugiye muzoba mushaka kuvyara abana benshi sinzi, mukore nyene ibyo abandi bose bakora, kurongora, hama ubuzima bubandanye mpaka. Rero umuntu kugira yikunde nuko abanza kumenya vy'ukuri uwo ari we, ukamenya jewe ndinde, jewe ndiki, nibihe nkunda, nibihe nanka, kandi ukaba serious kuvyo wanka uravyanka. Pana vya ndugumu ntubaka kazuyazi no musura gikunda ishura cyane,
guhindagurika kujya kw'abana. Abana bato nibo bahindagurika, ashobora kukubwira ati no munsi singibi, ejo ukabona ariko arakirya. Rero abantu bakuze, abantu twita aba adult, nituba dukwiye kuguma duhindagurika. Igituma rero n'amahorasyo kenshi atunanira nuko duhindagurika. Nituba turimenya nyene neza. Kwimenya ni kumenya ivyo ukunda, ni kumenya uwo uri, ni kumenya ivyo wemerewe gukora n'ivyo utemerewe gukora. Nukuba hafi y'ibiguhamura. Ya. Kenshi rero no kutikunda, dufate kutikunda, kuvuga uti umvuze nti umuntu ntiyikunda. Ni ca gihe umuntu ashobora kuja kwifatanya na bya bindi nakubwira, babakobwa baba slay queen, babakobwa bo muri baja muri boîte, babakobwa baboregwa, ukamubona nyene kara terminal. None uvuga ko wikunda gute wifatanya n'abakobwa nk'abo? Ntuburikunda. Kandi ugaca wifuza ngo uzuba ku rugo cyangwa uzugire relation nziza mu gihe wagiye kwifatanya n'abantu nawe nyine ubwabo batikunda. Uri umuntu wikunda, ukunda umuntu yikunda nawe. Kandi iyo uri umuntu wikunda ugakunda uwikunda, muri ico gihe biramarche. Ikiba gisigaye nuko we n'uwo muntu mukominika nk'abantu bakuze, hama mukagira ivyo mwemeranyako. Ivyo bintu mwemeranijeko mukabikora. Ivyo mutemeranijeko ntabyo mwemeranijeko. Ivyo mwavuganye mwarabivuganye. Aho rero uca tuza muri communication. Communication irimwo mu bintu bituma ama relation y'ubwoko bwose amarche. Ata communication ntibikunda. Ico nibaza ko ari ikintu tuzokwiga ko hanyuma. Mugabo ata communication hagati y'abantu babiri ni ucuni ibintu vyapfuye, vyayangaye, nakana nakani bahuza, nakana naka vyaranse. Vyanse gute? Barigeze bicara hasi? Barigeze begerana ngo bavugane? Peut-être barakominikanye muga ntibatahurana. Okay, osi haraba ico bita misunderstanding, kudatahurana. Iyo mudatahurana kandi mukamuvaloriza what you have, ico mufise, murondera umuntu umuhuza akabumvikanisha. Niyazi ivyo bintu byaratubaye ko haragera aho twumva ko tudoshobora ibyo tuko turafata tudashobora kubiresolva. Je nkaba mfise ibyo nshigikiye nawe akaba afise ibyo yumva atahura, twarondera umuntu akatwumvikanisha. Rero mu gihe vyanse ubona uti jewe vraiment ntibikunda, rondera undi muntu aze kandi uwo muntu mumwumvikane ko mwese. Kuko ari gishobora kumuzana bakaca bakata yavuze muri faveur yawe sha kubera umugenzi wawe, ifo ko manza mukavugana mukumvikana. Ufite ikintu cha communication ni kinini ni kirekire cyane. Rero twebwe nk'abantu dushakanye no kwibibazo biba bike, turababwiye ntituraba expert, mugabo hari ibintu bimwe dutahura canke twamaze kurengana canke gutsinda muri relation. Rero twifuze ko nabandi batsinda. Hari abagenzi uzabumva ngo jengo narabuze umukobwa, undi je narabuze umuhungu. Kavuga nkubuze gute? Jewe nta relation maramo igihe, relation ngiyemwo n'umwaka ntuhera, kimvira no bigenda gute? Kenshi na mashwa mabi bo waragize, kenshi nuko wowe uri toxic udashobora kugumya relation. Urabirukana abo bantu bakagenda. Kenshi nuko udatahura nyine ivyo twavuze umuntu ni iki. Iyo maze gutahura umuntu ukamenya n'ingene akora, birasaba kwiga guys. Ntuza nga wicare ngo kure ngo je twavuze ko dukundana, mama wicare ibintu vyikore, ntukominike hama ngo uwo muntu aguma gukunda. Mu gihe utari kura kominika n'uwo muntu mukundanye, hari abandi bahungu bazomurondera, hari abandi bakobwa bazomurondera. Abantu rero bama bagize bya kapapu. Kapapu rasicharicho. Kapapu ugasanga ni naka bari kumwe na naka. Cyangwa mu mupapuro. Umuhungu akajya imihari, yaramevye yaragize iki no, ntiwamuvugisha, ntiwamuha umwanya. Ayigira. Well. Yeah, ko bimeze. Kasi umugore mwiza, abagore beza barahari gusa. Baragoye gutora just like that. Ifo yuko umukuru ahantu. Umuntu yamusamayeko. So guys, tuvuze ibintu byinshi kibwabo urashobora kuba wumvirije ugatora. Hanini cyo tweko turavuga kwikija kibazo ca umuntu ni iki. Eske wewe turaba warize umuntu icarico? Nimba waravyize ukabugi gisafaringa n'amahorasyo ukaba ufise ikibazo, urashobora kutwandikira inbox, turaza gushira ko nimero
cyangwa urashobora kutwandikira meme no mu makomantere kugira abandi bose babibone. So guys, twizere yuko hari ico mushoboye gukuramo muri uyu mwanya mumaze muko muratwumviriza. Twizere yuko bitabasize nkuko mwari muri ubwa mbere, and aka message nuko mugenda gukorera ku muntu w'indani impemu, mwikunde, mukunde ico Imana yabagize uko mumeze kose. Ako utari kurakunda kuri wewe nako bishoboka ko gafixa. Mbwa bidakunda just vyinyura kuko Imana wigera ifise impamvu yaragashizeho ntigeze yihemba, kandi iragukunda cane gusumba uko bitekereza. Ntihagira akantu na kamwe canke situation nimwe ucamwo ubaze ati Imana yaranyibagiye ko yagushize ngaha kw'isi, irafise impamvu. Usenga, genda usenge, genda ubwire Imana yawe ati burya Mana ahantu je harandengeye, like na solution fisi nukuri Imana irishura. Eko hama turabashimiye cane kuba mwabanye natwe. Merci beaucoup ku ntererano tuzobona inyuma y'iyi video. Muhezagirwe cane, turabakunda. Bye. Bye bye.